kaze mwese abankurikirana uyu munsi nifuje ko dusangira ijambo amagenda bashikiriza nkaba nitwa Confiance Vyizigiro. Umunsi n'umunsi wa Mungu, n'umunsi nifuje ko nobana namwe kugira ngo tubashe gusangira no jambo ryo mu Vyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19. Bisanzwe mpora nkorera indani mugabo nifuje ko umunsi noba hanze kugira ngo bamwe mubashe kubona hano hantu mubashe kuhabona, kuko ubwo hari handi bazabicuza abagomba kubona kino gihugu. Mugabo nzoza murahabona buhoro buhoro ko zongera nkora inyigisho. Rero nzoza ndafata imyanya yo kuza ndigishiriza hanze hamwe hamwe kugira ngo mubashe kubona impande zimwe zimwe. Rero turasoma no majambo mu izina rya Yesu Kristo, kandi nsaba ngo Imana ibashe kubatahuza. Ivyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo 19 haravuga ngo Nuko Mwihane, muhindukire, ivyaha vyanyu bihanagurwe, ibihe byo guhēmbūka bibone ingene biza, bivuye mu nyonga z'umwami Imana. Iri jambo rimwe uduce dutandukanye, ndagenda sobanura agace kamwe kamwe turaba buhoro buhoro. Ngo Nuko Mwihane, tutajya kuri ako kajambo, ijambo ryo kwihana, donc umuntu yihana ibyaha byiwe, nkuko namaze kwigisha inyigisho zo kuboko buheruka mwarumvise kwihana. Ngo urumva harayo kwihana, munabanza kwihana hama ngo muhindukire. Iyo ijambo rivuga ngo muhindukire, nucomba ko hari inzira zibiri. Hari inzira umuntu aba akora agendamwo y'ivyaha, mu nyuma umaze kwihana ukaca uhindukira ngo muhindukire, ivyaha vyanyu bihanagurwe. Rero iyo wihanye ivyaha birahanagurwa. Ikintu cyose umuntu akora kirandikwa, kandi abamarayika bariyo kugira bandike iciza cyose n'ikibi cyose umuntu akora. Rero icyaha cyose umuntu aba arakoze kuva kivuka kirandikwa. Mugabo iyo umuntu yihanye icyaha cyari cyo cyose kiraharigwa, kandi kimaze guharigwa kigahanagurwa. Muri icyo gitabo cy'ibibi umuntu aba arakoze cy'ibyaha ntabwo uba wanditsemwo, icyo cyaha cyawe uba wihanye ntabwo kiba cyanditsemo. Nuko rero ngo mwihane muhindukire, ivyaha vyanyu bihanagurwe, ibihe byo guhēmbūka bibone ingene biza. Iyo ijambo rivuze ati ngo ibihe byo guhēmbūka bibone ingene biza, ucamva ko hari ibihe byo guhēmbūka vyaje mugabo vyabuze ukuntu bigushikira. Kuno ijambo ndarivuga ko cyane. Narakoze inyigisho z'umutima, mpemu n'umubiri. Umutima ari umushaha, ariyo soul. Ibintu byose by'Imana, ibintu biza biva ku Mana, kuko Imana ari mpemu kandi mwijare mu mpemu. Nibi byose mubona byaremwe biva mu bitaboneka, ariyo mu mpemu, niko nibidushikira byose n'ibyoza byose bitari ibi biriho biboneka, kugira ngo bishike boneke biza bivuye mu mpemu. Rero urumva ko hari uguhēmbūka kuza mugabo ntigushikira umuntu. Igituma gatashikira umuntu kubera iki? Icambere uguhēmbūka kuza kuva ku Mana. Kuje kuva ku Mana nkuko ijambo rivuga anye ngo ibihe byo guhēmbūka bibone ingene biza, bivuye mu nyonga z'umwami Imana. Donc umwami Imana aratanga uguhēmbūka, mugabo ko guhēmbūka kukaza mugabo benshi ni kubashikira. Akarorero kwanza kubatashika kuko guhēmbūka, hari abantu benshi barushe, hari abantu benshi baremerewe, hari abantu benshi bababaye. Abo bose kandi Yesu arabamagara ngo nimuze nimwihane, nimwe kugira ngo
ubuntu bw'Imana bashike ubuntu bwaramaze gushika kuva Yesu abambwe ku musaraba hanyuma akaduga Mwuka Wera akamanuka ubuntu bw'Imana bwashikiye abantu bose ariko kubwakira urabumva donc ubuntu buri hano mugabo abantu kubwakira inzira zo kubwakira nizo zigoranye rero ibyo mu mpwemu bishikira mu mubiri bibanze guca ku umva iby'Imana bica ku mpwemu yawe bise ku mpwemu yawe bigashika mu mutima wawe ariyo soul umushaha ame mu bavuga ifaransa bimaze gushika nga bikaca bibona gushika no mu mubiri hanyuma kandi imigisha y'Imana n'ubuntu bw'Imana byose biza bigeneye aho hatatu hose atandukanye kuko turabizi yuko ibyo mu mubiri ni ibintu bibonekana ni ibintu bifadika ni ibintu by'umubiri nyene ibyo mu mutima ni ibintu by'ama emotion ni ibintu by'ubwenge ni by'ubumenyi bijya bitabonekana mugabo bizwi ko biriho ufise no ku experience mugabo utabibona nk'akarorero kunezerwa cyangwa ngo urabona iyo umuntu akunze ubundi hariho akantu kaba mu muntu kadashobora kubonekana kandi ako kantu gafite urwego rutandukanye hariho kaba karemereye cyane ku buryo iyo umuntu yakunze ubundi n'umwijura akananirwa kuryama kubera akamwumvira cyane akamukumbu inkumbu ibyo byose ni ibintu ama emotion aba mu mutima ari umushaha ibyo ntibisozo ntiba mu mubiri mugabo ku bwizo emotion hari ibintu bifite gusoza mu mubiri ariyo majambo canke kuntu umuntu abonekana mu maso rero mu mpwemu ho ni bitabonekana kandi bidafadika nibyo kwizera nibyo byizegwa donc ibyo mu mpwemu nibyo umuntu yizera kuko ntushobora kubibona kandi ntushobora kubifata mugabo kandi nabyo nyene Imana irafise kubihishurira mutima mu buryo bw'impwemu kuko mu mutima ari umushani impwemu cyane ikashobora kubihishurira umubiri ubwenge bw'umubiri mugabo muri ico gihe ibishira mu ishusho z'ibyo tumenyereye nk'uko akarorero urashaka kubihabwa mu ndoto ukarota ubona uri kuravuza kinanda uri kuravuza umuziki ibyo onye mu majambo makenya ni uburyo bwo gusobanura ko mu mpwemu unezerewe ariko ntabwo ushobora kubibona ntabwo ushobora kubyumvamwo mu mpwemu mugabo mu mutima Imana irafise gushira ama emotion y'umunezero ukumva unezerewe utazi bibuka ukavuga ati ko numva nuzo umunezero ko numva nezerewe ni nkakujyanye y'akaririmbo ukunda kaje ukatanga gusimba urumva umunezero urabyumva ukumva umunezero mugabo abiva mu mpwemu rero byose biza biva mu mpwemu mugabo rero abantu barababaye bararusha hari abarushe kubera amadeni hari abarushe kubera ingwara hari abarushe kubera ibyago bitandukanye hari abarondeza mugabo ntibashikire bakora imigambi mugabo bigapfa ibintu byinshi hari ibintu byinshi byugaravye n'ibyo onye ariko ibyo byose bibi byose biza biva kuri Satani kandi ni wenyine ivyaha mugabo abantu iyo bagendera mu vyaha ubuntu bw'Imana ntibashikira ibyo Imana ishaka kubashikira kuko Satani ari kubizubira kugira ngo ntibibashikire rero niyo mpamvu ijambo rivuga ati ngo mwihane muhindukire kuko wihanye ntuhindukire urumva ubukiri muri yanzira nyene uravuga ati ndihanye cyacu ubusambanyi mugabo hanyuma ukatugenda kurondera abudiraga kandi ukagenda gusambana nabo muri icyo gihe ntuburahindukira ubaye ko wihanye ibyo wihanye byose byakira biraharigwa bikahanagurwa ariko ukabandanya ukora kandi muri icyo gihe ntuburahindukira mugabo yavuga guhindukira ni ukwihana ukacubireka ukabivamo aho buhindukire ngo muhindukire hanyuma ubuntu bw'Imana bashikeka kuko muri icyo gihe impwemu yanyu impwemu iruguruka impwemu irabohoka ya minyororo yose y'ibyaha ikaboka kuko iyo uri umujya w'icyaha Satani wakuganza kandi akoresha ibyiwe kandi ibyiwe ni bibi gusa kuko nta cyiza yipfuriza umuntu rero ngo mwihane muhindukire kugira ngo ubuntu bw'Imana bubashe kubashika nuko rero ijambo nariko ndababwira ijambo nariko ndabashikanira ijambo nabipfuriza ryari iryo ryo kwihana kugira ngo mutandukane ibyaha muhindukire kugira ngo hanyuma mubashe kubohoka ku byaha kugira ngo guhēmbūka kw'Imana kubashikire kuko
kuko nta handi guca tuza guca mu mpwemu, iyo mpwemu icuga, iyo mpwemu ikiri yapfuye, muri icyo gihe ntabwo ushobora kwakira. Rero iby'Imana byarashyitse, iby'Imana biriho, iby'Imana biri kuri bose, ariko kuko batakira, kuko satani abahumye amaso, kuko satani ababuza kubishikako, kuko satani aguma ababoshe, nicyo gituma badashobora kubishikirwa nabyo. Rero ni byiza ko umuntu yihana, umuntu agaheba ibyaha, hanyuma umuntu akabohoka, hanyuma kubohoka akakira ubwo bushobozi bw'Imana, akakira guhēmbūrwa n'Imana, akakira umunezero n'amahoro by'Imana bitari iby'isi ariko ari iby'ijuru, bishoboza umuntu gushaka guca muri ino si ahagaze n'izo mbaraga z'Imana zo gushobora kunesha ibya satani byose, kuko icyaha ni satani, icyaha ni mpwemu. Muri icyo gihe kugira ushobora kunesha satani ni uko uba utari uw'umubiri, kuko satani si uw'umubiri ariko ni uw'impwemu. Uw'umubiri ntabwo ashobora kunesha uw'impwemu, kuko uw'impwemu, kuko ni uw'umubiri aseruka ava mu mpwemu. Uwo mu mpwemu niho puissance ziri zose. Rero ubushobozi bw'Imana bwo butsinda ubushobozi bwa satani, kandi mu Mana niho hariho uguhēmbūka, kuko Imana niyo igombera ibyiza umuntu, mugabo satani arondera umuntu ibibi gusa. Nta cyiza na kimwe kiri kuri satani, mugabo ibyiza byose biva ku Mana, ikibi cyose kiva kuri satani. Satani niwe wahumye amaso abantu, akakoresha ibyaha, abantu bakagenda babinezerewe, bakabona ko ari byiza, ariko atakiza na kimwe kirimo, mugabo kubera kubwo guhuma, kubera batari bazima muri bo indani, bigatuma batabasha gushika kukumenya. Hama kandi rero n'abandi biyumvira bakumva abandi bababwira iby'Imana, bababwira ukica Imana babariye, bababwira ibyiza by'Imana, kandi bikabacitaza cyane kuvuga ati kubera ko mwaba mutubwira ibintu bitari byo, mwaba muduhenda, ibintu mutubwira n'ibinyoma, mwigira nk'uko menga. Oya, si ibyo bigira, nibyo ni ukuri, kuko nanjye ndabishingira intahe. Mugabo kutarakizwa, kutarabishikira, byumvikana nk'uko umenga ni indoto, byumvikana nk'uko umenga ni ububeshi. Hanyuma abandi nabo bakavuga ati jewe nzokizwa, ariko nzokizwa Imana niyanyereka, Imana niyanzira, Imana niyambonekera. Mugabo Imana nta handi usa kwibonera atari mu mpwemu. Mu gihe ugipfuye mu mpwemu ntabwo ushaka kubona Imana. Inzira y'agakiza ni imwe, ni ukwemera Kristo, umaze kumwemera ukemera ukihana, umaze kwihana ugahindukira, umaze guhindukira ukavuka ugira kabiri mu mpwemu. Muri icyo gihe byose tubijya mu maboko y'Imana. Mugabo ukifise icyaha, nubwo wokihana ibyaha 9,999 mugabo ukagumana kimwe, ntabwo burihana, ntabwo buraheza, kuko ako kaha kamwe niko gakugururira satani gusubira gufata ikibanza. Ndabaha akarorero, iyo ufise imikate yikataguye penkope, hakaba umukate umwe amaze kubungwa. Uwo mukate niyo wawumanyura ko aho bunzwe, mugabo ugasigaza akamanyu gatonya kakibunzwe, ni ngombwa kaboreshe iyindi mikate isigaye. Niyo mpamvu kugira ngo ukize uwo mukate utegereza gukuraho iyo tarte yose yamaze kubungwa, kugira ngo iyindi bashe kubaho imeze neza. Ubundi buryo nosobanura icyo onye ni nk'urupango. Raba urupango muri Afrika hariyo ingo ngaho, urabona ko atango nziriho ngaha nyine bubaka gusa byuguruye wishikira umuntu uko ugomba. Mugabo muri Afrika barashyiraho urupango kugira ngo umusuma ntiyibe. Umuntu akugarana n'imfunguruzo n'ivese ku buryo mu gisuma kitinjire, ibambazo n'ibirebire byose birapanze neza. Mugabo mu gihe wakiriye umushitsi umwe ukamuhindara, uwo mushitsi umwe akaba asanzwe ari igisuma kandi ari kumwe n'abagenzi b'ibisuma, mugabo ukirukana ibyo bindi bisuma byose ukabigara hanze, mugabo uwumwe ukamureka akinjira, ntabwo uba wizitiriye, kuko uwo nyene umwe niyo mwamara kuryama aza kugura abandi bose bakinjira. Rero ikiri ndani nicyo cyugururira ikiri hanze mu gihe hugaye. Rero mu gihe ufise impwemu imwe y'icyaha, iyo nyine niyo yugura n'ibindi byaha. Akarorero, umaze kugira impwemu y'ubwibone, impwemu yo kwishira hejuru, donc kumva ko ari wowe wumva ufise imodoka nziza kurusha abandi, ni wowe ufise amafaranga kurusha abandi, muri icyo gihe uje kwiyemera
niwe ucibona kakageragezo abantu bavuga ati none ko wemera wowe ufise abagore bangahe aha vuba kubwo kwakwiyemera uce wakira imyuka yindi ituma wugururira inzugi zo gutangura kuzana ngo abagore benshi kugira ngo kubwo ya mpamvu kubona kugira ngo bashe gushishikara bawutsinda muri rya higanwa ry'ibyaha rero impemu yose ifise kugururira iyindi ugira amafaranga menshi ugira ubwibone ukugurira ibyaha byose ugira ubusambanyi ukugurira ibyaha byose kuko iyo umaze kuba umusambanyi icyaha cy'ububeshi kica kijyamo kuko usambanye ntushobora kumenyekanisha ngo wasambanye na naka bakwaye wasambanye ntabwo nigeze ndabikora kuko ibyo byose ni ibikorerwa mu mpisho ibintu bikorerwa mu mpisho byose abari ntubiserura uguma ubinyegeje iyo ubinyegeje nawe buri mu kinyoma buri mu mwiza rero icyaha cy'ubusambanyi kizaniwe kubesha iyo umaze kubesha mu by'ubusambanyi ukibesha no mu bindi byose icyaha cyo kubesha nicyo kizana uburyarya kuko kandi mu buryarya donc bigenda birakwegana biruguranira rero icyaha kimwe cyose byose iyo ubashwe na kimwe ntushobora kunesha ikindi kuko birakorana ni bimwe ni umwuka umwe rero niyo mpamvu umuntu akwiye kwihana ibyaha byose akarekura byose ataco yisigarije apana kuvuga ati ngo urumva ngo hari ngo jewe ndakene kwihana byose ngo ariko simbona impamvu umuntu arafise kwinyara nzoza ngo karawe basi kamwe gusa oya ntuburihana ntuburakizwe kuko uzobandanya hindukira urekane na byose hanyuma ugwemuka gw'Imana kugushikeko yemwe abarushe n'abaremerewe Yesu arahamagara ati nimuze hari abantu benshi baza mu binyoma hari abantu baza bigira abayihanye hari abantu baza bigira abakristo bakavuga ngo bahamagara abantu mugabo bwabo bantu bikabitsitaza ku bandi bigatuma abandi babona ko bya bintu umenga sivyo sukuri bakavuga ati none ko wowe na nyine bitameze neza urabyumva mu Mana bimeze neza Yesu arahamagara ngo nimuze ariko benshi ntibagomba benshi baguma bikore ku mitwaro yabo ingata ya Kristo iraremuruze Kristo ntabwo akwikoreza ibiremereye kuri birenze byo ushoboye umugabo nagomba kwiganirira kandi Satani akongera ko nindi mitwaro atari iwawe akaguteza ibigwara akaguteza ibinya akaguteza nabira bikakwegana akakuzana abantu bakwanga akakuzana abantu ukikora ukaba nk'umusazi abandi bagahunga abandi bakicana abandi bakakora iyo ni mitwaro ya Satani mugabo mu Mana nta kirengeye icyo ushoboye kwikoreza ndetse no muri iyo mitwaro ibonetsemo ko n'umwe utawushoboye ntabwo kukoreza n'umwe akarorero bishobora kuba ugiye ahantu akaba ari abantu batanu mugiye baguteza kugira ngo mugwane muri icyo gihe Imana iraraka ivuga ati ugiye ashobora bangahe ashobora umwe okay Imana ikigwana bane weke guhujya umwe kuko uramushoboye uteza kugira icyo ukoze ntushobora kucuba onye oya atacu ukora utegereza kugira nawe icyo ukoze mugabo gikingana nawe iguha imitwaro ingana nawe ushobora kuba ufise amadeni y'amamiliyoni ukaba usanga impembo yawe iyo uronse impembo ugakora mu byo gufungura ugasanga ntihasigara nayo kuriha avantage za zideni muri ico gihe ufise ikibazo kidasanzwe kuko rya deni guma ryaguka niripunguka uwo n'umutwaro wa Satani aguma komeka ko ibinda gutsindagira ariko Yesu arahamagara ati yemwe banwe abarushi n'abaremerewe ni muze ndabaru kuko ubikoreza ibyo mitwaro ni Satani ariko nawe yaratsinzwe na Kristo aramunesheje aramutsindagira amonya no ku mutwe aramuheza Kristo n'umwami w'abami n'umwami aganza hose kandi no muri iryo zina ry'iwe Yesu Kristo niryo zina rifise ubushobozi niryo zina riruta yandi yose niryo zina rimwe ubushobozi haba mu isi haba ikuzimu haba hose no mu ijuru Yesu abahezagire mwese Imana ibatahuze ibashoboze kumenya rwose ibyayo mubashe kumenya rwose ndabifuriza mwese abakurikirana inyigisho Imana babe ko hanyuma iyo ndwi yose igiye kuza Imana izibane namwe ibagirire neza gutabara kw'Imana kubabemwo ibuzuza umwuka wo kwihana kugira ngo mubashe kuronka gukizwa no gushikira ubwiza bw'Imana
Imana ni nziza. Abashima ko mwese mwabashe kurikirana kubabiravye mwese. Yesu abahezagire. Ubuntu bw'Imana bubabe ko abafise ibibazo bitandukanye murafise kwandika ibibazo byanyu. Ndabonekana kuri Facebook, ndabonekana kuri YouTube, ndabonekana kuri WhatsApp. Hanyuma mwese munanijwe n'ibitandukanye, haba abananijwe n'amadeni, haba abananijwe n'indwara, haba abananijwe n'ibibi byose Satani abesha abantu. Ndabifuriza mwese kubohoka, ariko kuri byose ni byiza cyane ko umuntu yihana kugira ngo abashe guhabwa ubugingo bw'ibihe bidashira, abashe kuronka ubugingo bw'Imana. Nibyo byiza kandi bihimbara Imana. Nuko Yesu abahezagire mwese, tuzosubira mu zindi nyigisho. Bye.